uwo munsi mukuru uremerewe guhimbaza abantu bose. Umunsi wemerewe abantu bari mu rukundo rwa nyago, urukundo rushingirwa intahe bamaze kwubakana, nibo bantu bonyene bemerewe guhimbaza umunsi mukuru w'abakundana. Umunsi mukuru ugorora ibintu n'umunsi mukuru w'ibirori no kwishimana nyene abantu bakamenya yuko arabaca bumva ibindi. Ariko umunsi ugiye kuraba nta bantu bavuga icaha cyo gusambanya mw'izina, bavuga ngo naka bakundana naka. Naye baryamana umugabo n'umugore bari basanzwe baryamana. Mugaye imisore n'inkumi ni bimwe byo kuja kona no kuja kwiba ibitari bawe. Kandi urukundo rugirwa no guhuza ibitsina. Imbere y'Imana bireme. Ari no wambwiye ngo ico nico. Ari no wambwiye ngo ni igikorwa ngo c'Imana. Yego. Biri wanje nadora. Kuko Imana yongene yavuze ati icyumba cyabubakanye gisonerwa n'abantu bose. Mu bisanzwe ugiye kuraba iyo urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore bubakanye, iyo bayaga neza bagahuza mu bintu byose, binjiye muri kiriya cyumba rero usanga umunezero noneho wari mu byo barimwo muri saro n'ahandi. Imana ifise ukundi kuntu cy'isubika urunga rero biciye muri ya mibonano mpuzabitsina, noneho ugasanga abantu bari mu bindi birere bameze neza. Muri ico gihe umugabo ashitse mu cyumba agasanga ntihashashe, sivyo? Kuko umukozi ntiyemerewe kwinjira mu cyumba. Wewe wa mukobwa utigeze umenya gusasa igitanda cy'iwawe, ugasanga ne kare uvuye muri dushe uyitangaho umuyakaza kwimesa, n'isahani aririye ko ntazi kuyoza, ugasanga ibintu byose baramukorera, niyashika no mu rugo ntabyo azoshobora. Abantu urumva bazi yuko no gushika hariya mu cyumba gikuru uri kumwe n'umugabo cyane n'umugore ngo hose ugira urupfasoni. Oya ntibikenewe. Ukazimya amatara. Dushobora kuzimya amatara kandi mugira nyene murabane hanyuma mukora ica gikorwa cyo guhimbaza Imana. Urabyumva? Apotre iki kinaco cyo usanga abantu baba bafise imiti badandaza ngo ituma ngo batarangiza vuba, bituma ngo ubushakane. Iki cyo naho gusobanura eske ijya miti irakenewe nyene by'ukuri? Uko bari bamaze kumva amakuru yuko hariho kunanirwa ko bagabo mu buriri, abantu bavuga ati rero teka tubaronderera ijeke yibuzira bafasha kuvyuka bukebu. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na Apotre Mbayahaga. Ndakora mu kici. Amacha. Meze neza. Agasonga meze neza. Yes. No musi twaje hari haize igihe kirekire kitari gito cyane. Mugo no musi twagiye bako kandi byose kandi gukorana na mwebwe. Sije no musi nashaka ko tuganira ko ni kwijanye n'umusi mukuru wa Valentin muri rusange. Uwo musi mukuru wavuye kuki kugira abavyitoko? Bo bwa mbere umuntu bitwa umweranda Valentino yari umuntu muri abiko ko bihebeye Imana w'abapadiri. Rero umenga hari mu ntambara nuko hariho imisore n'inkumi basanga bafa n'abageze kugira ubugeni, mugabo gasanga bakenewe n'urugamba. Rero ico gihe habaye kwihutisha kubahezagira kugira urukundo rwabo nubwo bagiye gutandukana n'urugamba, urukundo rwabo kandi n'urugabiteka ntibapfe batarongoye. Ntibapfe batarongoye. Mbega mu bisanzwe uwo munsi mukuru uremerewe guhimbaza abantu bose? Oya, si bose. Kuko mu bisanzwe ugiye kuraba Valentin no munsi ngene bayihimbaza yitwa ngo umunsi mukuru w'abakundana. Mu bisanzwe ugiye kubiraba sivyo. Uwo munsi wemerewe abantu bari mu rukundo rwa nyago, urukundo rushingirwa intahe bamaze kwubakana, nibo bantu bonyene bemerewe guhimbaza umunsi mukuru w'abakundana. Imisore n'inkumi dukura. Imisore n'inkumi imaze kugira projet nk'abamaze kuvugana yuko bagiye kubana, nabone buhimbaza mu buryo butari bumwe n'ubwo bamaze kubakana. Hama mu bamaze kubakana boganira ko iki muri rusange? Ubwa mbere byo kuganira hagati y'abakundana byinshi no kwibutsanya urukundo rwabo ngene rwahagurutse n'ingene rwagiye ruratera imbere. Nimba hari akantu kuba kararutose kaje uwo munsi ukaba umunsi mukuru ugakura, no kuvugana umunsi mukuru ugorora ibintu n'umunsi mukuru w'ibirori no kwishimana nyene abantu bakamenya yuko arabaca bumva ibindi.
ariko wanashaka kagaruka umunsi mukuru w'abakundana hagati y'abubakanye ntukwiye gutegera misi yose itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mukuru ukwiye kubaho misi yose no munsi gusa no kwibutsa yuko hariho igihe kimeze neza cyateguriwe abantu yuko bagomba kwibutsanya iby'urukundo rwabo mugabo muri ico gihe uragiye kuraba igituma uwo munsi mukuru wabayeho bakabitirana n'uwo muntu Valentin urabona yuko bifise insobanuro abantu zitandukanye n'ivyo bariko barakora uyu munsi imisore n'inkumi umenga nibo bashashaye cyane uwo munsi mukuru kuruta abo bemerewe kuba kandi bakiri bato nivyo bihora bigaragara wanashaka mugabo ubu nta munsi mukuru w'abakundana bashobora kugirana kubera nta projet bafitaniye mwisanga bawuhinduye umunsi mukuru ubusambaye no kugwiza byaha nta wundi munsi mukuru hari none ndabona umuntu ukunda urukundo nturunyegeze none kubera iki bamwe baje guhimbaza babundabunda ugasanga ntibashobora kwerekana yuko bagiye guhimbaza uwo munsi mukuru w'abakundana si n'imisore n'inkumi gusa hari n'abandi bantu baje guhimbaza uwo munsi mukuru ukwifurizanya umunsi mukuru w'abakundana kandi bagiye kubigana n'abahabara ugasanga yasize umugore wiwe yemeye ko akunda imbere y'Imana imbere ya patiri na pasitori n'imiryango kaza umukunda bagatandukanywa n'urupfu canke Yesu agarutse mugabo uno munsi kubera icyaha cy'ubusambanyi cyaciye citwa ubukundana uno munsi ugiye kuraba nta bantu bavuga icyaha cy'ubusambanyi mu izina bavuga ngo naka bakundana naka bukundana go kundana no kuryamana umenga cyaravuye umenga byaravanganye bisigura cyo kimwe mugabo mu bisanzwe bari mu busambanyi ahubwo kumuca inyuma umenga niho ugize ikibazo kandi mutarubaka nizo ngorane kuko abantu bakwiye kuraba imisore n'inkumi ntashobora guhimbaza uwo munsi w'itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ngo bavuye ngo ni umunsi mukuru w'gukundana w'abakundana kandi bo ntibakundana bari mu busambanyi bari mu bushurashuzi n'abanuranuzi b'igitsina mu bisanzwe nubwo muri iyo mvo rero uwo munsi mukuru w'uwabo gutanga amashugwe koko nico kimenyetso cerekana nkuko tuba tubona ico kimenyetso cerekana ko waramusu wa Valentin najya amacupa barabatanga oya sico kimwe kuko wanashaka burya bavuga ngo inzira ishika umutima w'umugore ica mu matwi burya amashugwe meza mu rugo n'utujambo twiza twubwiye umukunzi akumukunda umugore burya aryoherwa n'ivyo yumva kuko benshi arashaka kumushira amashugwe mugavuye kumuca inyuma ugasanga amushiriye n'igisaka c'amashugwe nka yose mugavuye gusambana akava gusambana n'umuhabara wiwe akibuka ko ari kuri Valentin agasha hitana icupa ry'umuvinyu agahitana n'urwambuko rw'amashugwe ahajane muhira ku mugoroba wakira mukunzi wanje kandi ubwo rukunda mushiriye nurucitse ko ubwo vuye gutanga hanze urumva cyo bisobanuro hari n'abankana kujya munsi ugasanga ni kubera basohokanye ntibaryamanye ugasanga biko birazanamwo ikibazo kirekire muri ico kintu koko Valentin n'umunsi wo kuryamana nyene n'umunsi wo kuryamana ko bari basanzwe baryamana babiri kuriwe n'amategeko n'Imana yarabihezagiye nawe umunsi wo kuryamana mu bantu umwe avyuka agataha iwabo undi agataha iwabo na uwo munsi ndabona ntubaho musanzwe ubaho naye baryamana umugabo n'umugore bari basanzwe baryamana mugaye imisore n'inkumi ni bimwe byo kuja kona no kuja kwiba ibitari bawe umusanga ibintu mushaka kuja kurya intenekene nubwo yoba yumva ko azomurongora canke bazorongora no mu gihe batarinjira mu masezerano ya mariage y'ubukwe ntibakwiye kuryamana uwo munsi mukuru ukwiye kubwitwaza wo kuvuga ngo ntakuri bya bintu rero turi kuri Valentin oya bije mu kibazo n'umunsi mukuru ushitse mu gihe ubona ko ingo zitameze neza abakingo zikiri batoyi ni caye kintu c'impanuro wobahereza muri rusange ubwa mbere hoho urukundo rw'umugore n'umugabo rwagenewe abantu babiri gusa umugore akunda umugabo umwe umugabo agakunda umugore umwe ibintu byo kuvuga yuko boza baravungurira ko nanaka urukundo rumaze kuvunguka ntibero bikwiye rero muri ico gihe abantu ugiye kuraba kandi urukundo rugirwa no guhuza ibitsina imbere y'Imana biremeye ari no wambwiye ngo ico nico ari no wambwiye ngo ni igikorwa ngo c'Imana yego ni ruwanje nadora kuko Imana yongene yaravuze ati icyumba cy'abubatse
c'abubakanye gisonerwa n'abantu bose. Mu bisanzwe ugiye kuraba iyo urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore bubakanye, iyo bayaga neza bagahuza mu bintu byose, binjiye muri kiriya cyumba rero usanga umunezero noneho wari mu byo barimwo muri salo n'ahandi. Imana ifise ukundi kuntu cy'isubika urunga rero biciye muri ya mibonano mpuzabitsina, noneho ugasanga abantu bari mu bindi birere bameze neza cyane. Nico gituma mwana ashaka kugiye kuraba ntushobora kubwira umuntu ko umukunda umugabo uvuga yuko muri mu cyumba utamushaka, ntibishoboka. Kuko umugore n'ubwo umugore imodoka ukamuha inzu nziza, ukamuha amavuta meza, ukamwambika, ukamuha je doposhe, umugabo hariya ataronka asanga urasinziriye. Urwo rukundo ntiruheza ngo rukwiye. Kuri ico nyene hariho abana navuga ko ari nk'abanyamuji banyagisagara baba bararezwe n'abavyeyi, mugabo ugasanga umukozi ni waja kuropa mu cumba, umukozi ni waja gusasa. Ico vyiciki muri rusange ivyo birica kuko uwo mwana nta kazoza azoheza ngo agire. Kuko mu bisanzwe umugabo iyo arongoye umugore ntazana umuntu ngo bakine novela, oya bijya babona bindi n'ivy'amasinema. Mugabo kugira umwana azomenya kubaka urugo benshi abanyagisagara nk'uko uvuze barezwe neza, bagakura iwabo hari amafirigo n'ibivuguto n'ibinyama n'ibikate bata bakasubizamwo ibindi, yibaza yuko iyo agiye ari uko bizokwama bimeze. Siko bimera. Kandi abantu usanga babyitiranya n'umunsi mukuru w'ibirori, bagize amashurwe, bafotoye, ibirori byagenze neza. Mugabo ubukwe nyabukwe ni igihe abashingizi bamaze gutaha, uhajya gutanga urundi rugendo. Muri ico gihe umugabo ashitse mu cyumba agasanga ntihashashe, sivyo? Kuko umukozi ntiyemerewe kwinjira mu cyumba. We wa mukobwa utigeze umenya gusasa igitanda cy'iwawe, ugasanga n'ikareso uvuye muri dushe uyitangaho muyakaza kwimesa, n'isahani aririye ko ntazi kuyoza, ugasanga ibintu byose baramukorera, niyashika no mu rugo ntabyo azoshobora. Rero uwo musore yamushimye, nimba yamushimye uburanga akamuraba neza akavuga ati ni mwiza, ariko muri Bibiliya biranditse ngo umugore mwiza w'akazuru gusa ariko atazi kororanya ikindi kintu na kimwe, wameze nk'impeta y'inzahabu bambitse mu zuru ry'ingurube. None inzahabu wogomba ukagira impeta y'ikiro ukayambika mu izuru rya kosho, nza kumenya agaciro kayo. Iyo ngurube wovuga ngo yabaye moment, yabaye iguma ari ngurube. Rero muri ico gihe ikigira umugore mwiza mu rugo suko yo kwisiga agasa neza gusa, nuko yogira urutonde mu nzu. Kuko nimba ari ikintu kiri mu mutima w'umugabo, umugabo n'umuntu akunda ibintu bitonze, aje mu cyumba asanga gishashe, asanga inzu imeze neza, ku meza ibintu bipanze neza, ntuje kumubwira ngo matayo canke rugurika wa wundi akora mu gikoni ngo niwe atavyitwayemo neza. Iminsi yose umugabo yinjiye mu rugo ntiwomubaza amakuru y'umukozi, wewe ikitagenda neza ashika kibaza umugore, muzobirabe nimba wubatse. Jewe naje iwanje nta kintu nakiba nshobora gushika mbaza umukozi, nubwo nubona ko yari yateza kubikora, mbaza ikibazo umugore. Nuko bimeze. Hari ikindi naco gikunda gushikira cyane cyane abagabo, ugasanga umugabo yaratwawe n'akazi nta kanya ko mu rugo agifise, n'umugore ugasanga ni wa mugabo atahabwije, n'abana ntibakimubona, ugasanga no mu kuvyuka yivyukira saa 10 zo mu gitondo agenda zitwaye kakarondera ubuzima, ariko ugasanga ikintu kijanye n'imibonano mpuzabitsina si hari cyane cyane. Oya musanga haoye abarika akora ibintu bitari byo, kuko musanga ikintu cyose gifise umwanya wacu. Tushobora kuvuga ko ukora amasaha 20 kuri 28 ntibikunda. Oya mu kazi nagari nakabaho n'ukora kizamu ageze isaha gatangurira niga nakora mpaka buce mugabo kumuranga bari muhira. Rero muri ico gihe hari ibintu abantu bakwiye kumenya, umugabo kwirirwa arakora kugira ngo nkirasiyo aronke ibitunga umuryango, abana bige, yambika umugore, umugabo akibagira yasaha nkuru, kuko niyo nkuru ni kuko niyo saha umara no mu cyumba gikuru. Iyo rero yibagiye bya bindi byose mu bisanzwe barabigushimira, mugabo haba hahazemo gikuru. Muri ico gihe rero ntushobora kuvuga yuko zambyina bavyina ati wacu ni wacu twarambara, ni wacu nararya, sinazanywe n'ibigori ahubwo nazanywe n'ivyari bingoye, isha taronka wabo cari cagitsima. None mu gihe utakimuhaye ukamuha n'ivyo wabo yaronka, wewe wumva uri kumufasha iki? Asumvye ko wasubiye wasigaye muhira. Kiba ari kibazo. Ico ni kibazo gikomeye
nimba uvize akazi ko kongana kose menya ko hariho isaha n'umwanya uteza gutegura ukamenya yuko uteza kuja kubonana n'umugore wawe nubwo wokora muri iki gihugu cyacu ndetse ahonze samedivision ntibakora mugo usanga umugabo yazindutse wagiye muri siporo kandi kwa gatanu yatashe arushe agaca agenda yagira iyo marishe n'abagenzi bagaca bagira gonge nike agataha kabakaba kubera yaborewe ku mugoroba hari igihe afashwa akaja nko kwizengero yavayo ahezwa akagira gonge nike mwijoro ku mugoroba bazuzanga mwijoro nitabari mu gitondo akazi karatanguye nubwo ufise amasaha menshi panga n'umugore uvuga uti kuwa gatanu saa 8 jezo ntaje ndakaroro ntazi sikuwa mungu tuvuye gusenga mu kwisengero nta mushitsi twakira turiyakira nicanye harakenewe inyigisho zo gukarisha ubwenge mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina mu Burundi kuko ivyo ndabikubwiye kuko hari abantu bacifukafuka ni hahandi usanga ari umugabo yagiye kumuhabara akamugirira vya bindi uco usanga rero agatima kose karagiye kuri wa wundi akamufata nk'umurundi kazi ari ngaho birakenewe oya birakenewe ubwenge buraraho uko mu bisanzwe ugiye kubiraba icyo umuntu atazi aracika hanyuma ibyo uvuze nivyo nimba hari abantu bumva bazi yuko no gushika hariya mu cyumba gikuru uri kumwe n'umugabo cyane n'umugore ngo hose ugira urupfaso oya ntibikenewe kazimya amatara dushobora kuvuga kuzimya amatara kandi mugira nyene murabane hanyuma mukore cya gikorwa cyo guhimbaza Imana urabyumva umuntu akaja muri dushe yambaye n'ibirato akajana ibyugaye akavayo yihanaguye ashashika ugasanga amaze nk'imyaka nk'itandatu utazi igituma benshi hari abagabo benshi usanga iyo ahuye n'abagore bambara amamini usanga yagize ibihimba bimwe asiga ku musozi usanga agenda aratabagura kubera iki benshi ugiye kubaraba afise amatsiko abonye ibintu atari bwabona kandi usuka ko yubatse ntarigera abona umugore ari gusa urumva abonye ahantu menga nyene hari kuntu yogira gutya agashakebura ugasanga n'imodoka yana yigonze reba yo muri ico gihe mu isanzwe mu cyumba cy'abubakanye ahantu mbere bimeze na neza bafise inzu yagutse ntari impuzi bari aho ya babizabaze kuburira mukaje yuko none wonyegeza ibintu byanje gute bibiri ivuga ngo umubiri w'umugore ugabwa n'umugabo none nimba umubiri w'umugore wanje ari wanje ndawugaba kubinyegeza kubera iki urabyumva umubiri w'umugabo ugabwa n'umugore none umwinyegeza kubera wumva isoni gute ngo nuko uri gusa atamuzo wambaye kandi uri kumwe na nyene uwo mubiri nyene ugomba kwambika hari ikibazo kirimo rero muri ico gihe abantu bakwiye kubimenya kuko hariho benshi wanashaka usanga mu gihe ibyo kurangura iryo banga ajya bubatse umuntu haciye mu dusoni twishi n'urupfasoni hari n'abashiramo ikintu c'igikizwa cacana avuga ati menga noba ndengeje urugero oya ni bimwe bavuga rero umunsi hogira umuntu satana kubiti ikupa agatemba akagwa ku mugore amugirira ibindi bintu wabo ndatamugirira ejo ntazosubira muhira ntibikunda chaziboma inkoko yateza gutaha muhira zotaha kumuhabara rero nta kintu na kimwe umugore wundi yokora wundi nawe atoshobora apotre iki kinaco cyo usanga abantu baba bafise imiti badandaza ngo ituma ngo batarangiza vuba bituma ngo ubushakane ikico cyo nawe gusobanura eske ijya miti irakenewe nyene byukuri uko biri kose iyo miti kugira iboneke kugira itangure kudanga kuko ntiyaraje kuva kera haciye imyaka mike nuko bari bamaze kumva amakuru yuko hariho kunanirwa ko bagabo mu buriri abantu bavuga ati rero teka tubaronderera ijeke yibozira bafasha kuvyuka bukebu mugabo ugiye kubiraba ega iyo umuntu agwaye akwiye kubivuga abantu bose ntibashoboye ico kimwe si cyo kimwe kandi wanashaka burya ingaburo nyinshi nizo zica abantu hari abantu usanga mu bisanzwe none umuntu kumuha umuti ateza kuzusanga umunsi umwe yabaye umuja w'uwo muti atawuronse cyego naje zosaba gukora mugano n'abantu usanga bafite diabete sivyo basanga afise indwara z'amafyiko basanga afise ukundi kuntu umutima we udatera neza
ni ubumuga busanzwe akwiye kuja kwa muganga bakamurabira kandi ntabinyegeza umugore wiwe muga benshi bayifata kubera bagomba kunyegeza abagore bako atavyo bashoboye rero agashagira ati rero kugira nshike ndima nk'isirigiti abone ko je nkiri umuntu nyene yugaye agashabanza kijugunyamwo inusu kilo y'ivyo bifu bamuhaye n'ivyatsi kugira bimushitura amaraso yiruke cyane agaca yibaza rero uko yakomesheje umugore ntakoma uravyumva kuko ejo nibyaguheramwe akagushaka azosanga ndamanze kujya yavuga to azosanga bigoye rero byiza nubwo wobikora kuko hari ingaburo zongeza ingufu nibyo nibisanzwe mugabo wayimubwira rero kanayimutuma uti wangitanira aka kantu kameze uko kugira cyane gikorwa cyacu gihave kigenda neza mugabo benshi yabinyegeza bakabifatira mu mpisho biraco kibi birakenewe guhonja utarubaka kugira ngo ntuzava usanga ugiye muri shoki oya bikenewe umugore si imodoka uvuga ngo nta winyonga atabanje kuyiga oya mu bisanzwe ubukwe uko bakwiye kugenda kijya gikorwa Imana ikirekurira umuntu nyene yuko yogikora yamaze kwinjira muri ca gihe cyo kubana kwa mwubakanye bishitse naho waguye mu vyaha muga ntuvuga ngo byari birekuwe ngo byari byemewe hari abagenda usanga nyene karabaye sinzi umuntu wigeze kuntera inkuru yagiye kurongorwa hanyuma yaguma abesha umusore ko ari isugi hanyuma rero yashitseyo baragira babona kwishuka bajyanye ko nta rindi bararyongeyeko hanyuma rero amubaza ati muri we byagenze ati nagize muragiye internet na virimbe usanga rero muri ico gihe kera urabizi yuko no gutwikura bashabivamo kabisa hari ikintu ko kirashika ubu aho usanga akana k'imyaka 15 16 umuntu yarakagiye mugabo baza kuraba gasanga ubwo yabaye ahaci nk'imyaka 10 yarabaye umugore abikora inshuro nyinshi ku munsi abenshi barazira muri ivyo bihe biragora ni hatayate kuri hari itegeko nabonye janye n'imubonano mpuzabitsina kubikora inshuro nyinshi ku munsi nuko ari itegeko usanga umugore akubonye ugasanga aragira ubwoba ko iryo tegeko rihari tegeko ryatezwa na inshuro nyinshi hariho kubangamira mu gitondo inshuro nka 3 saa 6 ubona aratashe ku mugoroba uko haba hakenewe ngo communication anzibikanye yego yako no gufata ku ngufu uko no guhohotera kuko umuntu umugore w'umuntu atanganye n'impene uzurana ntipfa gutarukira kwibanza guhebeba gaheza kurisha n'isake iremera ibitenge itazogura ukabona kwibanza kubata none nawe uratasha hari abantu bazi yuko umugore ni igikoresho waguze ushira mu nzu uzokoreshereza igihe ushakiye meze ko bimeze nico gituma rero usanga abana bizinuswe kubera umuntu abaye hafatwa ku nguvu buri gihe tushobora gufata ko umugore watutse umugore waturubitse umugore watutse wambe utagaburiye umugore wasuzuguriye imbere y'abakozi umugore rimwe agahinda n'umubabaro k'ibyo wamukoreye cyangwa wamukoreye kare utaratunganya ivyo bintu ucuje kuvuga ngo ngeye gutarukira uwo muntu yamibonana mpuzabitsina none umufashe ku ngufu rero muri ico gihe rero uramugiriye nabi kuko ku mutima arakomereka ahagira n'ibintu byo kumva yo ngwara bimwe byo guzinukwa ikintu cyitwa umugabo ni byiza yuko ibintu byo ushobora kuja kuba nko ku mugoroba bitegure mu gitondo nibyo byiza burya abagabo bazi ubwenge iyo aja gukora ikintu ku mugoroba asiga atambitsemo akantu umuranga akavuga kandi kantu ukabona ko ari utuntu tw'utumenyetso gusasira n'utumenyetso yereka umudamu bavuga ati no munsi harabambika bikoreka muri ico gihe nawe aba yabyiteguriye ugasanga n'imitsi yiwe irugurutse hanyuma ikinaco banza umubaze nuko anakomeye yashobora kuba nagwaye ntubimenye sivyo umugabo kubera bya bintu by'iwacu byanitwa zubakwa abarundi kaze bunni watabengera kwerevuka bavuga ati ndase mugabo wapi urumva ari abagabo bavuga ati jewe ma femme qu'elle soit malade ou pas je monte dessus urumva nta rukundo ruri nta na pitié ufitiye umuntu kare kire ikorwa n'ikora kiryoshe utagomba kuryoherwa wenyene utegeza kuraba yuko les conditions zireye ni zose zimeze neza kugira mwese
inyungu yo gukora ico gikorwa mpuzabitsina mwese muzungukemo ni wa munezero none ni wanezerwa wenyene uwundi nawe akararakomeretse canke ukumva ko ufise intege nke ugiye kumushusha mu kanya gatoya uciye ugona urahejeje nawe umuvumbitsemo umucanwa arayaraka ejo mu gitondo babigira 2 3 4 uzokumva yagiye gupfubuza ni hatari. So ni keka jambo bwira abantu bari mu rukundo rwemerewe uguno munsi itariki 14 Saint Valentin ariko bibuke no kuja gusenga mungana munsi wacu bwa mbere ho bohimbaza Imana nimba bari mu rukundo rwa nyago nyene rukwiye atawuhenda uwundi nibaza yuko babanza gusenga Imana bari kumwe bakayihimbaza bakayishimira ko yabazigamiye mu rukundo rwabo hanyuma nimba harakatose kaye naho nibamenya ko ico bapfana gisumba ico bapfa umunsi wo kwiyunga urukundo rwabo komeza kuvuga ndagushimiye cyane Apotre nari ndabakengurukiye